Basaseredoti nkanje ndabasaba ngo hejuru ya byose tugume twibuka kandi tugendera iri zina ritubereye batubwiye ngo murabasaseredoti w'umukama, murabasavye b'Imana yacu. Iryo zina ntiryigere ridutera isoni cyangwa ngo turiteze isoni, n'iteka rikomeye cyane mugabo kandi nibanga riremereye. Nituba abasaseredoti b'umukama, nituba abasaseredoti b'abantu naho bo bakuru, nituba abasaseredoti b'ivyiyumviro cyangwa ubwoko bucanga ubundi, kuko ntitwoba tukibaye abasaseredoti b'umukama bafise umwidegemvyo wo gushobora gushikiriza inkuru nziza y'urukiza no gutagatifuza abantu bose. Tuca tubabaja aho kuba basavye b'Imana, tugasigara turabaja basigara baryoherwa nuko abo dukorera bogira utwo badutereye. Ukubaho gutyo warabaye patiri nugutukisha ibanga rihambaye. Nituba abasaseredoti b'umukama, abasavye b'Imana nzima, nico cifuzo canje, nico gisabisho nshikiriza Imana ndakiberekezako. Imana ibandanye bampezagirira, namwe mubandanye mumpezagira. Bakristu namwe mutari muri uyo mutigiri w'abapadiri n'abasaseredoti, ku munsi nk'uyu nimwibuka ubwa mbere ko kubw'ibatisimu namwe mwasizwe amavuta mugatorana gutyo ku busaseredoti, ku buhanuzi no ku bwami bwa Kristu. Ni kubw'iryo teka namwe mushobora guhezagira, uko tubahezagira niko namwe mubwirijwe kuduhezagira. Ni kubw'iryo teka mushobora guhereza kumwe n'umusaseredoti nk'uko y'imisa, kuko namwe musigaye muri gihugu c'abasaseredoti. Ni kubw'iryo teka mwese mushobora guhanura no gutunganya umuryango wacu w'abemera, atanumwe yikumiriye, ariko bamwe bose ku rugero rwabo. Ubwa kabiri ku munsi nk'uyu agashikanwa dusubiriye kubasaba, mbere tubakengurukira kuko tuzi yuko mwaba mwaka turonkeje, nuko mwodufasha kugendera ibanga ryacu, mukaturinda ibyo byose vyodutsitaza, mukama mudusabira cyane cyane mudahengeshanya, niyo mubonye tutikwije mugaheza mukatwambika tukikwiza, twikwije muhamwikwije, zituvuye ko namwe zirabavako.